no kuvuga umugambi w'ubutegetsi wo ufata yuko utari mu mugambi w'ubutegetsi ko umenga ntaco ushoboye. Muga hariho abantu b'abadocteur, hari abantu bafite master, hari abantu bafite lisansi, hari abantu bafite amashuri kandi akomakomeye, usanga bari ngaho bashobora kubanziriza kubera ko batari mu mugambi w'ubutegetsi. Ça c'est ridicule. Reka nshake mbere no kubandungitse akaba ari wewe kabla gatogwaza ari muhira ntacari karakorera igihugu no kuva yuko ata competence afise. Ubu nigeze kuba icegera cyambaye cy'umukuru n'amashinga amateka. Nugushima amategeko amaze gushigwa na cyane ajanye n'ino processus de décentralisation des communes. Ariko rero turazi neza yuko amategeko ashigwaho n'abantu hanyuma kandi agashigwa mu ngiro n'abantu. Aho bavuga ko nk'uko abandi bavuze dufise amategeko menshi mu kino gihugu yagiye aratobu mu rwego usanga ishigwa mu ngiro yayo nibyo biba problematike. Aho no umuntu ahera ikibazo cyambere avuga ati none ivyo bintu bizoba gushika ryari? Aho amategeko atogwa wamawumva ngo arihuta muga bageze ko ashwa mu ngiro ugasanga ni kibazo. Rero ako kabazo ka mbere ikindi ngiye kubyo mwavuze kubijanye n'amadefi muri ya presentation y'wanyu. Kamera kuri partie juridique mwavuze aho mwavuze le chevauchement ou insuffisante clarification des compétences, akabaho difficulté d'application des textes. Musanzwe la constitution nshasha dufise iravuga neza yuko amategeko yose atowe ko ateza gucakirwa mu Kirundi kugira ngo byorohe la vulgarisation yayo no kuyashira mu ngiro. Mugabo tubona ko hari amategeko menshi atogwa mugabo ntashigwe mu ngiro, ntashigwe mu Kirundi. Murabona ko direktora muza kamaro imaze yashigwa mu Kirundi ama ni loi communale sinuka neza ko bamaze kubashize mu Kirundi mugabo cyakora byiza igiye mu Kirundi hanyuma amategeko akaba vulgarisé et à outrance kugira ngo iyi défi juridique ive mu nzira. Ikindi ni ikintu avuze cya défi humain muti insuffisance du personnel qualifié et besoin de formation. Anacho organique nuko mu gihe cyose uzabigifise en partie au pouvoir et son comportement en partie état iyi insuffisance iyi défi imezo kwandiro mu gikweki burya hari abantu benshi bashoboye mu kino gihugu mugabo usanga bashirwa ku ruhande kubera ko nkumbure batagaragara ahantu mu mashini. Kenshi bakora baza ati dukeneye uyu n'uyu ari for muri ibi babanza kuraba amakriteri amwe bati murabanza murabe ko apanze neza cyangwa atari ipinga cyangwa iki. Ugasanga hari abantu bafite operation bakubiba kandi bari capable yo kugira icyo baterereye muri commune yabo, amasanga yezi bisanzwe kumiriho mu gihe hariho abantu bari capable kuri défi financier. Reka mbere kucyo honorable Laurence araje kuvuga mu kanya yavuze ati abantu ntitufite ingorane yo gukora amafaranga. Iyo ni ingorane ihari kandi itangaje ugasanga amere bitandukanye no gusenga. Ibyo bintu bibiri ntibibangikana. Ushaka gukunda gusenga amame tukakunda n'amafaranga. L'argent et la foi ne cohabitent jamais. Si l'argent entre par la porte, la foi s'enfuit à travers la fenêtre. Nous travaillons de hitemo. Ou bien de senge tukize canke duhitemo amafaranga. Rero iyi contrainte financière ubwo izokwamaho nk'uko Leonce yabivuze nitutashira imbere gukunda igihugu cyacu
la bonne gestion y'ubutunzi tuba dufise. Reka nje ku bijyanye n'amaperspektive de solution navuze menshi. Reka mbere kuri iyi y'umunani uvuga muti renforcer la participation citoyenne dans la gouvernance locale. Aka kantu je nanifuza ko mwakongera ko pakajambo muti renforcer la participation citoyenne inclusive dans la gouvernance locale. Aka inclusive karapaka kuyumwe na hera ko hari abantu bakumirwa bashyirwa ku ruhande kandi bari capable yo kugira icyo bafashije muri ino gouvernance locale. Hanyuma nkaja kuri iki cya perspective ya 10 muvuga muti moderniser la gestion communale par la transformation numérique bijyanye na digitalisation. Iki kintu cyabuze kuva kera ukabona umukuru w'igihugu ugeze ku kuvuga hariho ingorane yo kugira bijyana na digitalisation muri fonction publique no mu ministère n'ahandi n'ahandi. Bagati none ikibazo kiri anamo bizokora gushikana anaba kubera iki kibazo kijyana na digitalisation kidatorerwa umuti burundu kugira ngo kiba ariyo muti yokoreshwa mu iterambere ry'igihugu. Mugabo naha ibindi ngorane biriko biririye ni connexe ni accès à l'électricité mu gihugu cy'u Burundi kiri autour de 20%. Est-ce que digitalisation mu gihugu cyose izoshoboka mu gihe hariho ingorane y'amatara? Irindi mnabona perspective maripokera ko de solution na option zitanu, ariko je nkabona ko chaque commune yari kuba dotée d'une école de formation de qualité, comme l'a dit pour l'éducation de qualité, pas de ODD, 4 muri nyuma disiti ODD. Iki cyotuma commune bipanye n'amaresources ifise n'abarobotari habaho une école spécifique ijanye no gutara uri ngaho, ariko ifise ahanini ibintu bijanye na agriculture, hakabaho ishuri yigisha ibijanye na agriculture et ainsi de suite. Hanyuma kujyana na conclusion yagaruka kuri kano gatwaye ka mbere y'iki cya décentralisation effective au Burundi dépendant de la mise en œuvre concrète et cohérente des textes juridiques. Rimwe navuga iki kintu n'ukuri cyicarikwe amategeko yatowe ashyirwe mu ngiro nk'uko byategerezwa, amahosi bagerageze kwemeza aya mategeko abaho amasanga zarahinduka nyuma y'imyaka ibiri, nyuma y'umwaka umwe ukamenya abayakoze ntibari bari concentre, gutyo igihugu kibe doté cyangwa abakomine abe doté des textes juridiques ziri solide et suffisamment bétonné kandi ziri neza. Nanagerageje kubivuga ariko reka nshyire ko neza ndabitomore. Nigeze kuvuga ati parti leta ni ukuvuga umugambi w'ubutegetsi wo ufata yuko utari mu mugambi w'ubutegetsi ko umenga ntacyo ushoboye. Hariho abantu b'abadokiteri, hari abantu bafite amaster, hari abantu bafite amalisansi, hari abantu bafite amashuri kandi akomakomeye, usanga bari ngaho bashobora kubanziriza kubera ko batari mu mugambi w'ubutegetsi. Sasa ridikira reka nshake mbere no kubandungitse akaba ari wewe kabla gatobasa ari muhira ntacari karakorera igihugu no kuva yuko competence afise. Unigeze kuba icegera cyambe cy'umukuru n'amashinga amateka, akaba umushinga amateka, akaba n'iri tegeko rijanye na rodekubade territoriale, ari mu bantu bagiye ko yigiwe muri commission politique, yari vice president de la commission. Mugabo nta kintu kimwe ashaka kumugeza muri leta kandi afise de competence technique. Hari abantu babaye abashinga amateka bari kumwe qui sont capables de faire cela. Mugabo kubera ko nk'ubure batari muri ya logiciel ili sont victimes de cela. Ça c'est n'ukuri umuntu yovuga ko ari ikintu kidasanzwe. Hamana ngaruke kuri iki cyo kubetona amategeko. Burya amategeko yubatse nabi. Burya rodi yabre so cache dans le vide juridique. Hari amategeko usanga yubatse nabi kugira ngo effectivement aguma ha inzira ho shitanaje. Ayo mategeko teza kuzaruma kwa neza tutibage yuko
abasuma bashobora kwibiba, abasuma bavure, abasuma komvyo bibira mu mategeko. Amategeko akubakwa nabi siyama kugira ngo umusuma guma aronka ahadaraje. Aha ntitwibagiye nk'amategeko akumira. None ubonye nk'ibwiriza shingiro risha gukomera umuntu yitwa ngo ni independent rikamusaba amananiza mugabo umugambwe atanga boraworohereza. Icyo ni kibazo. Ugasanga code electorale hari abantu bisa nkuko normalement bose bafise uburenganzira bwo kwitoza mugabo ugasanga ati kubera ko bimeze ukuntu uyo ntashaka kwitoza mu gihe iteko ryatiza ko agenda kandi gatanga inzira ku bantu bose. Hanyuma ikintu agomba guhereza ko kijana n'amafaranga ibi byasibizanse byete nticateza kubaho kuko uravye nko kugira ubu uravye mabije amaze gutoba kuva muri 2021 ararenga hafi 15 by'amamiliyari y'amafaranga y'amarundi. None ayo mafaranga acajaye uhajya hiyongere ko imiliyari 700 uzisanga tuko turagira muri plus de 20 miliyari mu myaka 5-6. Ayo mafaranga kwendi yarakwiye kuba ashoboye gufasha amakomine tukaba dufite des resultats palpables. Murakoze cyane.